filime ni kujyanye nikinwa ahubwo twe nk'abarundi hariho n'urugero tutaragira ko hari ibyo dutinya bitewe n'imico yacu hari ibyo tudakora ariko nibaza ko nta kintu gitangaje gukora ahantu kwita ko nkajya hepfo kwivi nta gitangaje kirimo ahubwo ibintu nabonye hajya ibintu byanyeretse kuko narasanze umunsi umwe urazi muri filime yanje Paradiso twarakinye urabona iri kiragenda ukabona ahantu umukobwa amwerekana ari muri douche narose amapere menshi ama message menshi abantu banuka kubera iki muduza mugaca mukata. Bonjour mesdames et messieurs les fans de music industry, this is now Cell TV, the one of the best channel for this industry. Abiri kuri micro kumwe na Benny behind the camera ni Arkeni. Nkuko tumaze bikora reka tubanze dukengurukira Imana. Hama dusura dukengurira mu gakunzi ba niyo Cell TV. Yes, uno munsi rero ni ku munsi ugira kabiri. Yes, ku munsi ugira kabiri w'indwi. Yes, uno munsi twaje gutegerana uvuga umuririmbyi asanzwe abikora neza, asanzwe ari umukinyi w'amareresi Abel Nduwayo. Aheruka mu gihugu ca Tanzania agiye kubonana kumbere n'abakinyi w'amareresi batandukanye. Twarabanye amafoto menshi yes atandukanye bivanye n'ivyari byamutwaye mbega wibaza yuko biza kugenda gute. Uno munsi rero asanzwe afise aho yashikiye muri hotel iri quelque part ino amajamu kajaga irabana na Club Dilac Tanganyika. Yes, ni Semblez niyo yashikiye nuvuga Abel Nduwayo zakumbaza vyinshi kuvyerekeye ivyari byamutwaye muri Tanzania. Atubwire mbega byari bigenze gute mbega vyaramuhe mbega yahuye n'ibiki ko twabonye n'amafoto menshi atandukanye y'abantu benshi batandukanye. Yes, baravuga yuko hari yaronse n'undi muntu nyene bibajya n'amafoto twabonye benshi baravuga yuko yaronse undi mufasha ariko ntituri sûr navyo. Kumbere turaza kuvugana nawe araza kutubwira byinshi kuvyerekeye. Yes, urugendo rwiwe yagize novuga muri Tanzania. Wari kumwe na Benny kuri micro bana kama ni Arkeni. Gumanana niyo Cell TV komere kuzana magora muheremeze neza cyane. Yes, kumbere uza kumenya byinshi kuvyerekeye Abel Nduwayo. Na tete turamusa Abel Nduwayo ashitse Bujumbura na tete avuye muri quarantaine nyuma y'urugendo runini ariko ikibazo cya mbere no kubaza Abel urugendo rwagenze gute? Ikintu cya mbere nuko urugendo rwagenze neza nkuko mubibona urabona yuko nagarutse mu mahoro nagarutse mu gihugu amahoro meze neza kandi n'imisi maze ngaha mu hotel novuga yuko yaruhije kungira neza urabona ko ndameze neza nararuhutse ubwa mbere nkiza wamengo ati kuva mbose ndafungwa ngiye mu gasho k'imisine ariko rero nsanga sagasho kuko nasanze ari ubuzima bwo kugumujya uryama woga piscine umererwa neza je tumamora ntagase ndabona nakabe kabaye kenshi twatubanye rumuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana inyuma yo kuduhereza film yabikoze neza cyane urafasha urugendo ugiye mu gihugu ca Tanzania ugiye na cyane mu kintu kijanye n'icama film ni experience washoye kwakura ni kiye gishasha washoye kwiga muri runo rugendo wagize muri Tanzania? Je urugendo nagize ari kubijanye no gukora filime novuga yuko hariho ibyo nize kandi nzobikorera ko mu minsi iri imbere. Hanyuma ikindi nuko nabonye uko bakora filime nuko dukora nta kintu kinini cyane nabonye twoba turushanya. Nasanze byinshi turabihurije ko ari uburyo bwo gutegura ibikoresho dukoresha ibyo bakoresha natwe nibyo dukoresha ari uburyo bw'amatara. Nasanze ibintu byinshi turabihurije ko gusa nasanze imico y'abakinyi ba filime yo muri Tanzania n'imico y'abakinyi ba filime mu Burundi simu nibyo noba narabonye. Nshatse kuvuga yuko umusitari wa Tanzania akina filime azimbye nk'amayero cyangwa azimbye nk'idolari. Jewe ku rugero ndiko nga mu Burundi nkina filime nibaza ko atari ruto mugabo jewe sinzi kwizimbya mugo uko nabonye muri Tanzania abakinyi baho b'amafilime abastari bajya muzi bose no kumubona ni ngorane ariko sinibaza ngira n'ubuzima bayemwo nibaza bwoba baruha cyane canke baguma bari busy cyane gacu usanga umusitari muri Tanzania aragoye arahenze arazimbye mu ncamake nibyo. Ikindi kibazo ushobora kubaza uvuye hariya ariko iyo ugiye mu kindi gihugu ndibaza hari ikindi kintu ushobora gusigaranamo turese ivyo uri kuratubwira ni kiye kintu runo rugendo rukwigishije? Urugendo rwanyigishije byinshi burya mu ncamake urugendo umuntu yiga byinshi hariho kuva ngaho uva mu Burundi ukagenda kurinde ukagenda ugaca Kenya aho ugenda uriga burya niko abarundi baciye umugani ngo akanyone katagurutse nikamenye iyo bweze. Je novuga yuko narize byinshi kandi hari ibyo muzoza murabona kandi mu mwuga wanje wa filme hari ibyo ngiye kuza ndakora mukabona yindi ntambwe ndiko ndagerako.
singumana ijambo abandi baca babaza akabazo kanyuma ngoma nakubaze uvuye mu gihugu ca Tanzania ku bijanye n'amafilme nivivuyemo ariko wasanze filme ndundi cyangwa zo Burundi muri Tanzania zifise ibice bingahe eske baradukurikirana cyangwa naho nimba batadukurikirana wasanze hari kibazo cyane ntibadukurikirana vraiment ntibadukurikirana kubera ikibazo nasanze gihari ca mbere ni uko nka jewe nkina filime zo mu Kirundi rero kina filime zo mu Kirundi muri Tanzania nta kuntu bozimenya nta kuntu ubona zumva naciye nsanga kugira ifilime zacu zishore kujabuka imbibe ni byiza ko twokina no mu Giswahili twakina mu Vyongereza twakina mu ndimi zose mugabo tutibagiye Kirundi cacu kuko tuvugisha ukuri ururimi rwacu rw'ikirundi ego turakunda igihugu cacu kandi n'ururimi rwiza Imana yaduhaye mugabo ntirujabuka imbibe ugeze hakurya ntiwumva umuntu aruvuga urumva rero bituma dukoze filime mu Kirundi bituma zitagera kure ikibazo cyane cyambere kubera ki wahisemo Tanzania kwanza niho hari hagezweho ubu mu ntango kubera rero filime twari twakoreye ngaha kandi twashahuza kumarira hariya niyo mpamvu kuko abatanzania bo babanje kuza ngaha turagira ama image ngaha turagira turunaje zikwiye hanyuma candaja mu Rwanda kugira candaja muri Tanzania kugira tuzibandanye filime ishobore kuzosoka imeze neza yes wavuze ati ku ruhande rw'iwawe warungutse ubumenyi mbe ku ruhande rw'igihugu ho tuzokunguka iki ku ruhande rw'igihugu tuzunguka byinshi kuko bujya gukorana hagati y'Uburundi n'u Rwanda hagati y'Uburundi na Tanzania gukorana byonyene urumva ko harimo inyungu nimba batahora babona izo filime ndundi ubagiye kuzibona bagiye kuzobona filime twakoranye abarundi n'abatanzania iyo filime izokwamamara muri Tanzania kuko ni filime nziza nimara kwamamara muri Tanzania bitume abatanzania bijukira kumenya abarundi bijukire gukurikirana umuntu witwa Abel kubera yuko nemeye nkajayo urumva rero inyungu ni nyinshi kandi kamvuga ati vyiza biri imbere yes uriyo twarabonye amafoto menshi atandukanye cyane ya Abel kumbe urashaka kuduha umuco ati mbega Abel bijya vyagenze gute mbega ujya muntu bari kumwe mbega ninde kuri Abel yari umwigeme mwiza cyane gutyo mu Tanzania amafoto nibisanzwe ajya mwabonye no kuvuga twari mu kazi ijya ari turunaje tiko turakora nyene kandi bijya mwabonye nibaza ko mwese muri abasore benisho nibaza kuva nturakunda wewe nimba umaze gukunda ngira urazi ngene umuntu akundana n'umuntu ariko sikunda kabiri ya Abel rero twebwe nta sinariko ndagira urukundo nariko ndigisha urukundo nariko ndigisha kugira ngo nigisha abandi bari nyuma ni gute bakunda rero je twe filime n'inyigisho filime s'ubuzima tubamwe ubuzima bwaje bwa misi yose ndabizi muri abavumbuzi bakomeye cyane uratangira ubugendereze kuva no munsi kugeza igihe uzoshakira hanyuma nubona ijya myifato ndayigendera muzombarira kajya karakazi kumbere n'ikibazo cyane cyanyuma cyampereza n'abandi bace babaza mbega ati mbega umuryango wiwe wavyakiriye gute ko rijya foto natwe byaradukanze Abel umuryango wanje wavyakiriye neza nco tuma waje no ngaha kuntegera hamaje sishobora kumenya mu mutima uko yavyakira ariko ngira turaza kubiyaga nimba yaravyakiriye nabi turaza kubiyaga na bintu witeze burya ni wataga Abel ntabyo nzi ndabimenya nshitse kuko imyenge y'inzu imenwa na nyeneyo ningera yakampundagura amakofe kubera bijya nakoze ubwo ndavyihanganira gusa nsohotse navyo muzomenya ega hari ibintu bibera mu nzu atari ngombwa byose mubimenye Abel ngarutse ku video twabonye iri gukora ku matako y'umukobwa hari abantu bavuze ati Abel ibintu akoze nibihuye no kungene asanzwe ari umukristo ari indirimbo za gospel ubivuga iki ku bantu babitawe ukundi kuntu bakabona ko bakabiha iyindi shusho abantu babihaye iyindi shusho n'abantu nibaza batazi ico bita filime ni kujyanye n'ikinwa ahubwo twe nk'abarundi hariho n'urugero tutaragera ko hari ibyo dutinya bitewe n'imico yacu hari ibyo tudakora ariko nibaza ko nta kintu gitangaje gukora ahantu kwita ko nkajya hepfo kwivi nta gitangaje kirimo ahubwo ibintu nabonye hajya ibintu byanyeretse kuko narasanze umunsi umwe urazi muri filime yanje Paradiso twarakinye urabona iri kiragenda ukabona ahantu umukobwa amwerekana ari muri douche narose amapere menshi ama message menshi abantu banuka kubera iki muduza mugaca mukata ntimugume muduza umva abantu babipfuza kuraba hari haruguru rero nahajya usanga bajya bagize jaruza bavuze ati bana uyu muntu asuka akoze ko yaguma akora haruguru twirabire ugasanga bo niyo objectif yabo hariho n'abandonde bavuga ati Abe nogo wigira umukizwa uyu mwana ntwihende uve yuko umwana asuka ugasanga bo bipfuza urumva rero bakabiga kumbe nabo bipfuza ati ya mwana Abel nibiki urumva rero nukuvuga batahura yuko twebwe nakazi bijya nakoze ni ibintu bisanzwe ibintu simple mu gukora mu gukina filime bijya n'ibintu bitoya cyane
Abel twarakubonye muri studio ikomeye cyane muri Tanzania isanzwe inyanyura indirimbo zo guhimbaza Imana. Hari ikindi kintu cerekeye kuririmba aho barakuriye muri Tanzania turese film. Mbo narashoboye kugendera ibibanza bitandukanye, naragiye muri iyo studio ndabaza ibyaho, ndanashobora kubaza ni gute noririmba na Mwayitege, turashobora kuyaga mugabo ubu nyene sinayikoze mugo mu misi itari miremire nzosubirayo kuko urugwara rugendo rwa mbere hari ibintu ubu uri kurabazagiza ugenda umenya byose nyene bimeze hanyuma nkazopanga undi munsi wo gusubirayo kubiheraheza neza. Ko waragiye hariya bo hari programme mwabaravuze ati natwe tuzoza mu Burundi nko kuna bari waje muri Tanzania. Nabyo no umenya ivyo ngira bazobimbwira mu nyuma mu misi iri imbere sinzi mugo nabo bari batanguye kuzina urabizi. Ngira habona uramuzi yaraje ngaho inshuro zigera nka zitatu aza muri turunaje ngaha rero bivuze yuko nabandi ngira bazoza kandi baje tuzobakira hanyuma ikindi ntari bagira ahubwo hariho abandi bipfuza kuza dukinane filime hariho nka mama Kanumba muvye mama Kanumba twarakinanye filime kandi aripfuza kuza ngaha ikindi kintu yambwiye nuko yifuza kuza gushimira abarundi ngo abarundi baramushigikiye cyane ku munsi w'amaziko w'umuhungu wiwe baraza go hariya muri Tanzania baragiyeyo baranamushigikira muri we yama yumva ngo akeneye gutanga ishimwe ngaha akaza akabwira abarundi mwarakoze kumba hafi mwarakoze kungarukirako ego kandi ariko arabipanga nta misi myinshi zohera taje ivyo vyo yarabimbari. Yakubwiye gute mu vyerekeye urugendo rwa filime muri Tanzania? Umuvyeyi yaranyakiriye nawe twarakinanye ifilime twakinye nawe twarakinanye rero yarashowe kunyakira aramfata neza hanyuma arambwira arantuma nzoramutsa abarundi kandi arantuma ko yipfuza kuza kubaramutsa. Yes, dusozera kumbere watubwiye avantage wahuye nazo mbega inconvénient gute? Intambamye. Intambamye za mbere nabonye muri Tanzania ni z'uburyo. Nukuvuga nimbura umushitsi uvuye ngaho kaja Tanzania harige amahera ashobora no guherana. Rero ni nkuko mwambaje ati mbe warakoze indirimbo muri ja studio sinari gukora kubusa. Rero nimba amahera yaramperanye ndavuga ati G studio vraiment ndabona ndatasha uko nzogaruka. Urumva intambamye n'amafaranga uri mu kindi gihugu wiyaranja byose harimo n'ibintu vya covid niba ari covid biko bitwara amahera menshi ibintu vya covid ngo nawe nihindere nabonzi n'uwagezweho canke corona hari abantu bavuga ngo baguze corona je nta corona nazanye oya nta corona nazanye mugabo rero nashaka kubwira yuko iyi covid iri kironona ibintu kuko kwipimisha amafaranga hari kugira mbe muri Tanzania kwipimisha $100 kugira bipimisha ajya muri hospital bita umuhimbiri ni hospital bita umuhimbi muri Tanzania ya hospital bayita muhimbiri hospital umuhimbiri sinzi rero ubwo muhimbiri niba ari ubwo kujya amadolari menshi ntavyo nzi sinzi gituma ba yego sinzi gituma bayisuko rero iyi covid iratuma amahera hera no kugaruka ngaha aeroport usubira kugira ibindi usubira kuri amafaranga yo kwipimisha no kuvuga usanga amahera yage cyane bigatuma ibikorwa tutabikora neza mugo nta Imana izugurura ngira bihere dusubireyo dukore neza cyane Abel murakoze cyane nanjye akajambo gato yuko barundi bakuru baragukurikirana kuri umwanya kurikirana iby'amareresi akajambo kamwe nuko nubabwira yuko ndabakunda hanyuma ikindi akandi kajambo kamwe nuko nubabwira yuko abantu bo kwiga gukunda ivyiza ntibige gukunda umuntu kubibi gusa kuko ibintu nabonye ifoto na publier nakoze ku mukobwa bose barayikunze bose barayikomanta ko baravuga urumva bakunda ivyo nyene muga ifoto na publier nambaye fresh kuri aeroport inje ntashi ntayo bavuzeko urumva rero reka yumva yo ntakora kuri kujya kuguru wamengo nta nikintu nagiye gukora mugo kana koze kuguru byatumye abantu bose bakeneye kumenya Abel bikiyego bakagutuka mugo baragutuka uri kurakuza izindi uri kurakora ivyo bijya narabishimye cyane hajya narabonye ati ego kabisa akazi kakoretse
ni sawa Ungereza neza. oh ni sawa undi mwana sinovuga ngo ni sawa sinzi byari byanshatse ko byabaye ikindi biki byabaye je mutamake sinovuga ngo ndi umunyagihugu cyane ibintu ndabibona twagize gato rero sinzi ko nahindutse gato wahindutse keke je sinamenye ibyo ari byo vre wahindutse keke ya anniversaire yiwawe nyine kubera mugo nabonye babinta ko nyine sinari bugwana ubwo muri zo sinogo niko nako kwita gutega apere ko bamenye ibyari byo bakushize ko kwera ibi oya ntabyo iki ntabyo nzi kabisa nimba izaje kwe ntabyo namenye karibu kandi mu rugo iwawe Abel urakoze cyane Benshu wavyakire gute ko bano vuga abagenzi babakinyi b'amareresi bakwakire neza nkuko ga Ben Nduwayo yakire neza cyane na cyane ko hariho n'abari babajije ngo Landry yigeze kuvuga ati abakinyi ba filime nta bumwe bafise ati mbega namwe ngo bamufise jalousie muri filime ko tutabonye abaje kukwakira bagenzi bawe ndavuga ati je cyo ndi neza nuko nta jalousie ba mu bakinyi ba nabonye ko bamperekeje batamenye neza mugabo ico mbonye nuko umuntu umwe ibanga konza umuntu ibanga yari ni Fanny Lavine Truwafa bose bambaye Truwafa nye yego gusa Fanny igeze kumbaza ngo bimeze gute ndamwangira sohoke nta basi nigeze menye ibindi birebire vraiment nta kimendanenze kandi biranezereye gose cyane nuko ndi umugabo mbanarize nabo vraiment mwe norandi mu umugabo bazarije yes ko batusubirana ibyo muri Tanzania gatoyi ha watubwiye hari abantu vugana twakwakiraje bari muri confinement tubwiye yuko igihugu cyungutse nabo kubwa bungutse mbega kubwa bamukina nabo bazokunguka iki ko byerekeye ibyo ubumenyi cyukura muri Tanzania abadukina urumva turasanganwe dusanzwe dukora rero nibaza yuko ibyo nakuye muri Tanzania tuzobisangira ndibaza yuko tuzoza turayaga kubera dusanzwe dukorana ndabereke ndababwira ati nasanze ari arukoregira hamwe n'abikomeye uko byo dufasha cyane nuko nabisiguye nuko navuga yuko abatanzania muri filime nibaza yuko twese turakora sinavuga yuko ari ibintu birebire baba baturusha muri filime yes kumbere dusura kuri surprise kandi gatoya tumenye ko ama surprise benshi umuntu umwe mugire surprise kenshi aragira cyane akagira ibindi nyene bire ko yabaye surprise nyene bire mu mvuri mbega bire ko twabonye mega gumye je nabwiyeho generation kurira na barabisa muri jindad niho biri niyo ndabyumva hama ikije nuko ama surprise ntamenyereye ikambere mbonye surprise urumva rero jewe zumva yuko uko navyakiriye nuko nyene kuko ari n'ubwa mbere bishakiye mugo namara abandi barira mugo je kweri je narumye kweri sinzi ko nashobora umusozi yarakavye yes ko kumure tugushimire kandi ya Ben Nduwayo kandi uzana uvuga mu Burundi kandi ko niterambere ku gihugu cyacu n'iterambere ko bakinyi amarereza Ben Nduwayo ego ndabashimiye cyane je numva yuko hariho abantu bamwe bashobora kwimira aho gusohoka igihugu bakumva yuko ari guhomba bitewe nuko birahombesha biratwara uburyo sevre byarantwaye uburyo bwishi mugabo nibaza yuko gusohoka birafise inyungu bashobora kubona abagenzi bagene bakora bashobora kubona ni gute aho bageze muri ibi bintu hagira ico bikwigishije cyane n'ubwo yuko nabandi bo bikora kuko nibarindira yuko hari tike izo zivuye nko muri Tanzania canke Kenya n'ahandi ije kugutora wewe uzohateba kuko nibaza yuko ivugwa dukora ntibagize cyane muri Tanzania ko nasanzwe bakunda filime z'ibiswahili iyo badukina igiswahili n'ibyongereza bazikurikirana rero ko batazizi nitwe tuzotuma tumenyekana hari rero ivyo tubikora ku buryo bwacu tuzorindira ngo nyakubahwa Perezida wa Tanzania Samia Hassan Suluhu aturungikira ngo itike ngo nimuze mu ndamuzi oya ahubwo twebwe niko tumuramutse tukagenda hariya tukagira hariya bakabona ko twahageze kandi ashoye gutembera ngaca nahakorera imbere yiwe ndabisaba naho wabonye bihize mubonana oya nitwabonanye kuko je niko mtoto mdogo bema narugero ndagira ariko nawe muri umwe yabaye mwami nibaza yuko you the king ibintu ni buke hari intango aho tuvana naho tuje bamugiza tuja mu buka nibaza ko abere umyaka iza ko abere kandi abere umwaka udasiba abaratsko bwabe bukuberega Ega jina ndio ndabona. Kama kanda sije mbona ikiganiro ndakibonye nanjye ndabe. Nawe inonge nesa.
siniko ahameze nk'ubungenze kare nunamye urwaca rugoroka ariko uri sawa ororotse ugakoroka urumva ari byanjana ahameze nk'ubibunge tugushije kandi amerzi bawe murakoze cyane ndabashimiye rwose bana ndashimiye company Tuwafa nawe bose bambaye Tuwafa batatu fe bari ravine uri bateguye ibintu byiza nyine ariko rero amateka nibaze ni habi gusa bazere n'agafana turi basi ifana ya beri rihe nabo dani ifana ya beri aranyotewe You're so amazing, boy. You do something different. Unkora ivy'abandi batigeze bakorayo. Umubiri fisi chaka, I love you my baby. Kaje kanu kunda kumpa, I lose my control. Urumwero kumbi, wambwiye akajambo ndagukunda. Sinzokibagira, naho nzobandi munda yezi. Baby I go follow you, spending my life with you. Cause I don't wanna let you go. Ibihe byose je nawe. Kala joshe, kala joshe. Subira ukambwire, nukuri kala joshe. Kala joshe, kala joshe. Kajambo k'urukundo, nukuri kala joshe. Gira icyo umbwiye mami, vikura undutira mani. Nkorera kakajeze, ngumize muri muni. Haraho numva ndiko ndarota, nkaho turi iminsi ya twenyine. Oh my baby, for real you drive me crazy. I'm in love with you my babe, I go die for you chérie. Oh, uri mu mutima wanje. Baby I go follow you, spend my life with you. Cause I don't wanna let you go. Ibihe byose je nawe. Kala joshe, kala joshe. Subira ukambwire, nukuri kala joshe. amareresi hano mu Burundi aho mwese muzi yuko mugenzi wacu Abel Nduwayo yari yafashe urugendo aja mu gihugu ca Tanzania hanyuma akaba yagarutse. Rero turashimira Imana mw'ijuru kuko yabanye nawe akaba yashoboye kugenda amahoro hama akongera akagaruka amahoro. Rero nk'abakinyi b'amareresi cyangwa abakinyi ba filime hano mu Burundi twariyumviriye turavuga ati Abel turamuzi yuko n'umuntu yitanga afise umutima w'urukundo no gushigikira abandi, kandi ijambo ry'Imana rivuga neza yuko ico umuntu abiba nico yimbura. Iyo bivye urukundo wimbura urukundo, wivye ineza wimbura ineza. Rero Abel igituma tubonye tuza hano ndetse tukagukorera ino surprise kwa kugira ngo tugutere intege mwico gikorwa cawe uri kurakora muri bino bikorwa by'amafilme, kuko turabizi neza yuko ubera akarorero abantu benshi. Ariko kandi tunagushimire tunagutera intege kuri uwo mutima w'urukundo no gushigikirana ufise urutwereka wereka abandi, baba arabaririmbyi canke abakinyi b'amareresi. Turazi yuko uri umuntu wa mbere witanga, haba bagize concert mu by'indirimbo canke ari umuntu afise lancement officiel ya filme yiwe, uri umuntu wa mbere yitanga. Iyo tukwikozeko dufise nka filme turiko turakora wama utwitaba ukatwitangira atani ico usavye, uwo mutima si wa benshi, ni ikintu twovuga ngo ni ingabire canke ingabirano Imana yaguhaye y'urukundo. Rero twaje hano gushima Imana ku bwawe, twaje kandi no kukwereka urwo rukundo. Mwiyo ntumbero twaragerageje kuraba ico twoshobora gukora kugira ngo tukwereke yuko tugukunda, tukwereke yuko tugushigikiye, ko kuja hamwe n'aba bose ubona bari hano kugira ngo dutegure akantu gatoyi gashobora kukubera ikimenyetso cy'urukundo tugukunda, gashobora no kukwereka yuko tugushigikiye turi kumwe nawe kandi tunakunezererewe. Reka dusabe mama Twafa hano Fani
akazane hanyuma turabahaye ikaze kugira ngo mukazane mukamushikirize hanyuma ace anazingurura kugira ngo turabe akariko murashobora guhaguruka nta kibazo na madamu wawe turabe ibyo ari byo nawe wenyine urabe ibyo ari byo nkore urubanza ruraramye cyane genda shimye gose kandi vraiment jewe ibintu munkoreye no musi je byandengeye nabuze uko no bigenza nyene mugabo naririye mu mutima nyene se kubera nababwiye ko atamosozi mfise cyane mugabo je byandengeye nabonye ibintu byiza birenze no kuvuga ubwa mbere nzi ko byahereye mu kwambara inyambara abami nzi ko byahereye mu kurya inyama ibi byose nzi ko mwabiteguye none urabona ibintu mwagize hanyuma je ijambo nuvuga nuko ibintu mwankoreye birarenze kandi nani nzobibitura ko je mu buzima sinza nibagira umuntu yangira iciza ibyo byarananiye gukora ni ukuvuga yuko n'undi muntu muri twebwe abakinyi ba filime yabo n'abatara azogira igikorwa kanaka byo kwame dushigikirana nk'uko kwame twerekana urukundo kwame twerekana gufashanya